Ivyo bikorwa byatangujwe n'urugendo rw'umukuru w'igisagara ca Bujumbura ariko muri mushikiranganje mu vyajeje harimo ibidukikije aho bagendeye amashira hamwe ahingura uducupa twa plastike. Umuyaga nkuba muke ubukene bw'ibibanza koreramwo ni zimwe mu ngorane bagiye barashikiriza aho umushikiranganje mu vyajeje harimo ibidukikije akaba yavuyeho abemereye ko agiye kubaronderera ibibanza bashobora gukoreramwo mu ntumbero gukingira ibidukikije. Hatungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura arasaba abanyagisagara kw'ivyo bikono kizira kubitamwo ivyuma canke ibicupa-cupa. Murakoze cyane, tuzogerageza ibishoboka vyose kugira ngo dukingire bino bikono, kuko bino bikono n'uzovyiba ahazobitwara bazomenya ko yivye igikono gishinzwe mu kibanza leta yatanze kugira ngo abene gihugu bazoze baratanga imicafu. Ariko ngene savye mwebwe abene gihugu na cyane cyane bamwe bagenda batoratora ivyuma, murabona ko ibi bikono bikozwe n'ivyuma, ntibahirahire ntagire uhirahira ngo afate ngo ikicuma cyangwa igikono ngo agisambure cyangwa ngo agitatagure kugira ngo aze kugidandaza ku kiro, kuko uwo munsi tumufashe azohanwa bimwe vy'akarorero kandi n'amategeko azokurikizwa. Rero tuvyumve ikisi gikorwa cyo gufyinata ni gikorwa tuje gushiraho bwa mbere kugira ngo habisuku byinshi, hanyuma ikindi naco bene vyo barakeneye kwikenura kugira ngo baronke imicafu na cyane cyane amacupa ya plastique kugira ngo amahinguriro yabo aronke matière première. Nayo ku kibazo c'ubukene bw'ubuzu bwa sugumwe kibonekeza mu gisagara ca Bujumbura, Hatungimana arasaba ikigo Obuha kubaronsa ibibanza byo kubakamwo utuzu twa sugumwe tugezweho. Murakoze cyane gose, nivyo hano mu gisagara ca Bujumbura na cyane cyane ko mubona ko ibibanza vyakenye cyane gose, ariko ico kibazo cawe kimeze neza cyane gose, kuko umuntu arashobora kuba ariko aragendagenda akumva ko ategerezwa kuza kwihagarika, ariko rero kwihagarika uca wihagarika he? Nico gituma rero twebwe ako kamo bamwe bakaduteye, natwe twaragateye abajejwe amatongo twarabasavye ko turonsa ibibanza na cyane cyane ibibanza byo kubaka nk'ubwo buzu kugira ngo abanyagisagara boroherwe bariko baragendagenda, iyo bibagoye bihagarika ahantu boye kwihagarika imbere y'inzu z'abantu canke inyuma y'inzu z'abantu canke boye kwihagarika ku biti. Rero ngene savye nongere nsubire nsabe abajejwe Obuha nukuri nongenda ndaje kubasaba bandonse ibibanza, kuko uno munsi hari amashira hamwe yatwemereye kutwakira ubuzu bwa sugumwe, ubuzu buteye imbere bugezweho, ariko kugeza no munsi baguma banyishuza none mwaravyanse. Rero abarongoye Obuha badufashe baturonse ivyo bibanza kugira ngo tworohereze abanyagisagara na cyane cyane bariko baragendagenda bagomba kwihagarika. Ku kijanye n'umutekano w'ivyo bikono, umukuru w'igisagara ca Bujumbura aragabisha ko uzofatwa ariko aragisambura ko azohanwa hisunzwe amategeko. Twebwe ico tugiye gukora tuzohashira abantu baharereka, tuzoshiraho inderetsi na cyane cyane murabona ko nkaha hari igipolisi mu vyo bazoba bajejwe naho nyene bazoturabira bazotererekera niyo twoterana imbere, kuko umusuma nitwaza tutamureretse canke tutamuhanye ni hahandi neje azosubira. Nico kimwe n'aya matara, murabona ko barigeze kuza bariba amatara, ariko ubona ubube gito. Itunga rusangi ni rya twese, rero turisangire hanyuma turikingire, kuko tutarikingiye ni hahandi bazogira ati babantu ntaco bamaze. Prosper Dodiko umushikiranganje mu vyajejwe harimo ibidukikije aributsa amanda azohanishwa uwo wese ariko arakora ibinyuranye n'amategeko. Uwo mushikiranganje kandi aravuga amande azohanishwa kuzofatwa ataye hasi agacupa ka plastike. Tegeko ry'ubushikiranganje bufatanije ari butatu kugira ngo bushireho ingingo zishira mu ngiro iryo tegeko. Aho rero kuri iryo tegeko nagomba nibutse rero abarundi dukeyi turi muri iryo tegeko, baravuga yuko umuntu wese azogira uruganda rukora amasashe cyangwa ama plastique azohanishwa amande ava ku 50 gushika ku 100,000.
uwo ni ufise uruganda guhingura aho rero ushinzwe urwo ruganda rutari kuri amategeko ucuhanishwa iyo hadabu. Nico kimwe n'umuntu azobizana bikuye hanze adakurikije amategeko ahanishwa na wene kuva hagati y'imiliyoni 25 gushika ku miliyoni 50. Co kimwe n'uzobicuruza atabifitiye uruhusha nawe nazohanishwa kuva ku miliyoni 12 gushika ku miliyoni 25. Muca mumva rero yuko tuca tuja no kumene gihugu asanzwe mu gaco karyo ka 17 baravuga yuko uwari we wese azoterera hasi umucafu dani niyo plastique ya kuwukoresha no kuwucuruza atiza guhanishwa amande ava ku 2,000 gushika ku 5,000 mu gihe ari umuntu. Iyo naho arishira hamwe aca hinduka kava ku 50,000 gushika ku 100,000. Muca mumva rero yuko twace dufata kano karyo kugira ngo tuvuge tuti ntidushire imbere rwose twihutira guhana, tubanze twibutse ubwa mbere abene gihugu ko iryo tegeko rihari, hama tubashirireho nibibafasha kugira ngo umuntu haguterera hasi aronke hazoterera iyo sashe, hazoterera iyo plastique. Iyo rero yari intumbero ya mbere. Tuvuga tuti turibukije yuko abarundi bose yaba umwe wese kugatwe kiwe canke kwishira hamwe yuko uzozana kuye hanze uzoshiraho uruganda akabikora canke uzobicuruza canke uzobikoresha yuko hariho ibihano bitegekanijwe. Nico gituma rero tuvuga tuti ahantu hose ubu hari hakuranira abantu benshi kubera bagenda barihereza amazi amaji n'ibindi, tuvuga tuti reka tubashirireho ibintu bazoshiramo. Iyo yari intumbero ya mbere. Intumbero ya kabiri yari yuko dutanguje rero ico no kwita kampanye yuko kizira, urumva cyahora kizira mugabo n'umunsi tutanguje kampanye kuvuga tuti ubu tugomba duhane, mugabo duhane twongera tubashiraho n'ibikono bazobishiramo. Nico gituma rero twaciye duhamagara aba dusanzwe dufashanya abo no kwitariza operateur biyemeje guhingura iyi micafu. Tubabwira tuti ubu rero mwe murabihingura ariko turashaka yuko namwe dukorera hamwe kugira ngo tworohereze abene gihugu aho bashira bazura bata imicafu. Nico gituma ibi bikono mubona sivyo ubushikanje bwakoze, nivyo abikora twabo biyemeje kugira ico bafashije mu kugwanya ibi bicafu canke mu kubikuramwo mu kubihinguramwo ibindi bintu dukenera, nibo babikoze. Tukavuga tuti rero twese hamwe leta n'abikora twabo iyi kampanye dutanguje mwabonye ko tuzanye ibikono kandi si bigusa, bizoba ari byinshi. Tuzobishira ahantu hose abantu bakoranira, ahantu ku masoko, ahantu ku maparaking hose, kugira ngo ntagire uzosha kurenga icitwazo avuga ati nabuze aho nterera agacupa, nabuze aho nterera ishashi. Mu minsi za rero ibi bikono tuzobigira ubwoko butandukanye. Murabona ko nk'iki kiranditse ko yuko ahazojyamo plastique gusa. Mu minsi za rero hazohari bikono bije kujamwo ama plastique, ibindi bijamwo impapuro, ibindi bijamwo amacupa, kumbure n'ibindi bijamwo ibintu bibora, ibyo twita matière organique, kugira ngo bijya bintu duhora tubona iburaya natwe ino tubigendere. Nuko yuko imbere gutererayo urabanza ugasoma icanditse ukabona uti iri ni cupa ndarishira aha, iki ni shashe ndarishira ngaha. Gutyo rero tuzoba twinjiye muri ca gisagara ciza kandi gisukuye. Nico gituma rero ubu tuvuga tuti akakamo abenegihugu bose bakitabire, kuko amategeko yo kubahana mwumvise ko ahari, ejo ntago uzovuga ati ntiyabimenye. Prosper Dodiko aramenyesha kandi ko kwico gikorwa kizobandanya no hagati mu gihugu. Ivyo bikono vyakoreshejwe vyongera biragurwa n'amashira hamwe ahingura amacupa ya plastiki.